Mwijoro ryo kuri uwa kabiri itariki 31 Ntwarante, iryo joro ryaranzwe n'ubwoba n'umubabaro bivuye ku bisasu vyariko biraturagurika. Ivyo navyo bikaba vyaturagurikira mu ikambi ya gisirikare yitwa base. Ico gihe vyariko biraturagurika hibonekeza umuriro mwinshi n'ibisasu bigenda mu kirere, abantu bagira ubwoba batazi bibaye, abantu bakiruka batazi iyo bahungira ivyo bintu. Imodokari ziragongana, abana barazimira, hononekara ibitari biki. Ubuzima bw'abantu bwarahasigaye, eka mbere n'ibikoresho, amamodoka canke amazu vyarononekaye. Reka twumve ingene vyari bimeze uwo musi. Ryo kuri wa kabiri gibonekejemwo mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura, ubwoba bwinshi mu gihe ariko baraturagurika ibisasu mu ikambi izwi kw'izina rya base iherereye muri zone ya Musaga. Mu makartier mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ari nko ku Musaga, mu Kanyosha, mu Kinindo na Gasekebuye, bamwe mu bahaba bamenyesha ko ubwoba bagize butari busanzwe. Ibisasu vyaturikira mu ikambi ya base bikaba vyaranumvikana no mu yindi mihingo y'igisagara ca Bujumbura nko hagati no mu buraruko, aho hose mu gisagara ca Bujumbura, yaba mu mihana, mu mabarabara no mu bindi bibanza bihuriramwo abantu benshi, hibonekeza abanyagihugu bari mu ruhagarara, bamwe batazi aho bari buhungire na rirya vyabaye ku masaha bariko barava ku mirimo. Ivyo bisasu vyaturise vyarahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu, bikomeretsa n'abandi. Hampande y'ivyo vyononye bitari bike, abanyagihugu barenga 10 nibo bavugwa na bamwe mu masoko ko bashobora kuba bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima mu makartier atandukanye, mu gihe igiharo c'abakomeretse cyo kitaramenyekana. Kiretse ivyo, n'amazu atari make yarabomokeye, na cane cyane mu makartier yegereye ikambi ya base. Ikindi cyane cibonekeje no guhunga kw'abanyagihugu ku bwinshi, aho vyanashitse na bamwe banaburana n'imiryango yabo, nk'abana baburana n'abavyeyi. Hari kandi n'ibice vyibonekeje mu busuma bw'abikitse mu kiza baca baja kwiba. Bamwe mu bajeje intwaro bakaba basohoye amatangazo aho basaba abanyagihugu babuza ababo nk'abana gushika mu bibanza begeranirijwemwo, bakaraba ko botora ababo, bakanongera kandi bakaza baramenyesha ahibonekeje ibisasu bitaturitse. Ico gihe rero hariko havugwa vyinshi. Bamwe bati iyi ni coup d'etat ibaye, bimwe vyapfuba mu 2015 birabaye. Abandi bati mwanguha n'amatransfo yahiye. Abandi bati oyaye, mwebwe ntavyo muzi, iyo ni drone yabikoze, drone niyo yaturitse, hanyuma ivyo bintu bica biraturika. Abavuga za drone z'inkamikazi, zimwe bita kamikaze drone. Iyi drone yije ibwirizwa kuguhitana, isubira inyuma, ibwirizwa gukora ico yatumwe, kiretse bayibujije canke bayisanzaje. Abandi rero nabo bati ni Rede Tabara iriko irabikora, bati basha Rede Tabara yadushwaye kabisa. Ivyo byose bibaza vyahavuye bitabavyo, kuko uvugira igisirikare c'u Burundi ari we Baratuza yaciye ashikiriza ijambo ry'ihumure kugira ngo asigure ivyabaye, hanyuma abanyagihugu babone gusubiza imitima hamwe. Ku rubuga rwiwe rwa X yaranditse avuga yuko ivyo bituragurika ari ububiko bw'ibikoresho vya gisirikare bwafashwe n'umuriro. Ntiyagarukirije ngaho, yarahumurije n'abarundi. Ahari ububiko kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyaga nkuba mu ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho ahari ububiko bw'ibigwanisho, kubera umuyaga nkuba watumye hasha imangazini yarimwo ivyo bigwanisho, haca haba ukumvikana ko ibisasu vyaturaguritse. Ni ivyo vyonyene, ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye. No guhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyaga nkuba bamaze kuwukuramwo, ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batoje urugirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari, kiretse abayegereye aho hantu. Abegereye aho
ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato mugabo abari za Gasekebuye za Kanyosha hehe Kinindo ntihagira aho baja bagume hamwe ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biko biraturagurika rero inzego zibijejwe ziko zirakora bishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara abantu borema si bitero vyabaye nkuko bamwe bari batangiye kubivuga ndamana gato twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka ivyo rero byari byo mwijoro ryo kwa kabiri aho byari byononekaye byari bwamenyekane voilà ku munsi wa gatatu rero niho yashikiriza igitigiri canke ivyononekaye ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze aho hanze sinzi hariho none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha mu no munsi ntibibandana hari umuntu atera amasaha makeya agaca bimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafite ingufu nke rero nibaza niyo mu gitige nabahaye yadara uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica mwumva yuko ata bintu byo ku rundi ruhande babateye nabahaye ni kuvuga rero atavye ndabahaye ni kuvuga aba barimo aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisoso nk'ibyo biriko biravuga bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari byo abavuye hanze bateye namba ni umuriro waduse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare hanyuma bica biraturika kandi murumva yuko byajana n'inzira imwe icyo bita depart na arrivée nta ibintu by'ugusubizanya échange de coups de feu byari aho rero kubazi abafite notion na dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva eka n'umukuru w'inama nkenguza amateka Gervain Dirakobuca yarashikirije ihumure ku barundi kw'izina ry'ibiro vy'inama nkenguza amateka kw'izina ry'abakenguza amateka kw'izina ry'abakozi bose bakorera mu nama nkenguza amateka no kw'izina ryanje nyene mu guhoza imiryango ya bene wacu bashiki bacu baraye babuze ababo abitavye Imana abakomeretse imiryango yatanatanye ibintu vyononekaye bitewe n'isanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare buri mu gisagara ca Bujumbura ndabasabe mu nkundire twibuke abo bene wacu baraye bitavye Imana ndabasabe duhaguruka umunota umwe kugira tubibuke murakoze muvyagire kubera ivyo nyene vyaraye bibaye nsaba imiryango yatanatanye kumwe wese ahari yofasha agize uwabona kugira dushobore gufashanya twese nk'abarundi nk'abavukana kugira vy'ukuri iyo miryango yatanatanye nayo yongere gutorana maze imiryango isubire kubona ibibondo vyayo kugira vy'ukuri abatanatanye bongere basubire hamwe. Kuri uwa kane niho umuvugizi wa gisirikare yatanga icegeranyo c'ibimaze kononekara eka mbere yishura no ku bibazo vy'abamenyesha makuru. Mu vyo bamubajije harimwo no kumenya igituma amakambi ya gisirikare ari mu banyagihugu. Mu bindi bihugu usanga amakambi ya gisirikare ari mu mashamba ya kure canke ahantu mu bugaragwa. Voilà, ahantu atari hafi y'abanyagihugu. Mugabo natwe amakambi ya gisirikare gasanga abana n'abanyagihugu. Nko muri Amerika amakambi ya gisirikare usanga ari ahantu kure cane mu misozi. Voilà, hariho n'abanyagihugu usanga batazi iyo amakambi ya gisirikare ari. Voilà, kubera iki?
baba bazi bati hari ibintu bishobora gushika rero biri hafi y'abanyagihugu bishobora kubagirira nabi. Voilà. Hama hariho igituma amakambi ya gisirikare atabana n'abanyagihugu. Amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakambi uko yari ameze kera duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha ye kambi yo mu Ngagara izi kambi za Batayopara za base habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye. Je ninjiye mu 1989 gushika kwibarabara haya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana numwe wari uhari gushika kuri petit seminaire umuhana wa mbere yari petit seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo hariho abagiye baregera amakambi ubwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo. Mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi. Ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoya. Mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu. Amakambi azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka uwuje ubwa mbere canke uwuje ubwa nyuma. Wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbise uhave wewe uca uhave canke havaho uwuje ubwa nyuma. Iki rero ni ikibazo gikomeye leta ibwirizwa kwicarira. Mbega ko abanyagihugu bokwimuka bakabisa ayo makambi nuko ari kambi yokwimuka ni hehe hopfa vyinshi. Voilà. Kuko uko bimeze kose umutekano w'igihugu umutekano w'abanyagihugu utegereza kuja imbere ya vyose. Mu bindi bihugu amakambi usanga ari kure y'abene gihugu. Voilà, murumva ingene vyagiye biragenda. Ivyo rero sikosa twohava dushira kuri leta iriho kino gihe. Murumva yuko vyagiye birizana bukebuke. Yagiye araba amakosa ya leta, amakosa y'abanyagihugu, mugabo cane cane si amakosa y'abanyagihugu, n'amakosa yagiye aragirwa n'amareta yagiye arakurikirana. Kuko abanyagihugu kubaka iruhande y'ikambi ico gihe leta yabifise inguvu zo kubabwira bati no kirazira nta muntu yemerewe kubaka hafi y'ikambi naho yoba hafise itongo. Bari gufuma bamuha umuzibukiro mugabo urumva yuko bitabaye. Ayo rero n'amakosa yagiye arinjiranamwo kubera ubube gito bw'abana bariya bwagiye buribonekeza. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu.
nico gituma rero ivyo no kuvyitondera kandi inyishungira muca muyumva baramutse inyishu ahaza yayivuze aho bica byumvikana yuko abanyagihugu aribo basubira gutsindwa. Aho yahejeje kuvuga yuko abanyagihugu bategerezwa kubisa ikambi. Voilà, ivyo rero n'ibintu bikomeye cyane leta yo kwicarira. mutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho ntiwo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe. Uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme. Urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga cha kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika tuca turaba nyine tuvyiga kugira dukingira abanyine igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya nikarashikira abantu tujejwe gukingira biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Birahari aho nori twoja mu bitabo. Mugabo ndazi barakunda kubivuga. Iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150. Uruzi nk'ikiyaga. Ni nk'imetero 150. Nibaza ni kambi musango kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi yica. Nivyo mvuze mugabo ntaho nabisomye vyanditse ariko kugira wikingire ntabijya bisasa urabona yuko bifise intuze ndende. Muga nk'umuntu atari kure atari yegereye ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni ya accident. Mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agire isanganya gusumba uwo bari kure. Kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse niyo kiguye usanga ataco kikugize. Mugabo wewe uri hafi kiragutema. Ibisasu vyaguye mu mazu y'abandi y'abantu boba barabinyegeje. Umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangiwe canke ahantu hanyegeje ntahore. Agahora ngo rakibitse nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili. Gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko. Kuko bene ibi bifise abahinga. Naje sindi umuhinga wavyo. Muga ndazi ingene vyitwa. Ndazi n'ingene bikoresha. Mugabo ndakibonye haje naje ntaco ntegura. Hari uzompamagara ngo nze kwimutegura. Hari abandi babi nonosoye. Nca ndamutuma ko naho coga iwanje. Cangira nti ntihagire gukora ko ngaca nkuba. Rero uwoba yakibitse yikwege ikara mu gashamba. Ko ntaca cyo gikoza. Atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana nabiwe. Rero mudufashe gutera kama bumve ntagire ubugira sindabibazwa ntagire ububi ntagondwa kuhona igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose. Umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi we canke mu nziwe ko numvise hariho nishaguye mu modoka batubwiye bati y'umu docteur bati ingo twace turungika baza kugikurayo. Abarundi nabo nyene hafa tuvuga yuko batimba none igisasu nk'ico uciye ukinyegeza wowe ufise intumberi yawe kigusambura. Ivyo bari bimwe bita kunyegeza ikara mu gashambara. Twizere yuko atamurundi yoba yarakibonye ico kintu hanyuma ngo akinyegeze cyangwa ngo ahore kuko kitamuhitanye cyo hitana n'abandi gahitana umuryango wiwe. Nuko rero hoba hamaze kumenyekana abantu bashika 13 bamaze kwitaba Imana n'abandi bashika 50 bakomeretse. Reka natwe duhoze imiryango imaze kubura ababo. Bihangane
igisida camara igisida. Ariko kandi dusabe leta, ibi bintu ntibiko biravugwa, ariko mu gihe ivyo bisasu vyaturaguritse biri mu bubiko bwa gisirikare, voilà, ikambi ya gisirikare, ikambi ya leta, ukuvuga ngo leta ni iri responsable. Leta itegerezwa kuriha indishi y'akababaro abantu babuze ababo canke batakaje canke ivyabo vyononekariye muri ico gisida. Voilà, ko bavuga yuko kumbure umuyaga nkuba ari wowe warabiteye, aho mw'ico gihe vyatewe n'umuyaga nkuba, Regidezo ikiba responsable, ivyononekaye vyose ica ivyishura. Voilà, nimba atari Regidezo naho vyavuye kugwangara rw'ababijejwe mu gisirikare, aho igisirikare ubushikiranganji jejwe kwivuna abansi buca bwikoca. Voilà, ivyononekaye vyose buca bugerageza ukabitunganya, ariko vyose muri rusange bigaruka kuri leta, kuko izi nzego zose ni za leta. Kukivugwa ko ari drone y'abansi b'u Burundi yoba yaraje igasanzaza ivyo bigwanisho canke igaturitsa ivyo bigwanisho, bo iki sinogihakana canke ngo ndacemeze, ariko gifise amahirwe make. Rero leta igira icegeranyo c'ivyononekaye, hanyuma ababuriye ababo mw'ico gisida canke abatakaje ivyabo canke abivyabo vyasambutse, voilà, leta bendaminize, kuko ivyo vyashitse ntivyabavuyeko. Hanyuma iraba ukuntu ico kibazo c'amakambi gitunganya, kuko ibi bibaye uku twese biduhe icigwa, twese abarundi tuvyigireko, kuko kuba hafi y'ikambi ni nko kuba hafi y'ibombe. Karatsinda bari y'amabombe nitwovuga ngo ni nko kuba hafi y'ibombe. Uba hafi y'ibombe ntubuze umunsi izoturikirako. Rero ibi birabaye, ibitwigishe ejo canke hirya y'ejo ntibisubire kuba utweza amaso kubera ivya mbere bitatwigishije. Voilà, iki categerezwa kuba ari ikibazo cihuta, bategerezwa gufata mu minwe kugira ngo ntihasubire kugwa izindi nkumbi. Imana nibahezagire mwese, yatwibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashike mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.